Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku gigabane cyaho cya 27 kuva ku karongo ka 39 kugeza ku karongo ka 44. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo barokoka gutwagwa. Bumaze guca abasoza ntibamenye iyo bari. Babona gusa ikigobe gifise ijabukiro. Biyumvira kugendayo ngo bahace. Ntibyabashobokera niko kubyura icuma gihagarika ubwato. Ingafi nazo barazibohora, umuyaga usigara ubashushira ku nkombe. Bashitse ku musenyi baroreshayo ubwato. Umunwa wabwo wihamba muri nyamusenyi uherayo. Ahari nyuma naho hasenywa n'umukuba. Abasirikare biyumvira rero kwica imbohe zose kugira ngo ntihagire uwoga ngo ahunge. Umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 yagomba gukiza Pawulo arabatesha. Mbere abwiriza abazi koga ngo bajabuke bashike hakurya. Abandi nabo bafata imbaho, abandi ibisate by'ubwato, bose babona kujabuka bakira gutyo. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ijambo ry'umutwe ryatubwiye ngo barokoka gutwarwa. Twumva ingene barokotse kugira ntibatwarwe. 39 havuga ngo bumaze guca abasoza ntibamenye iyo bari. Babona gusa ikigobe gifise ijabukiro. Biyumvira kugendayo ngo bahace. Bumaze guca bumaze guca abasoza ntibabona igice barimo, ntibabona ahantu bari, ntibari bazi ngo turi hehe. Nta matelefone yari ahari ngo cyangwa amakontorore yo gukontorora ubwato cyangwa kujya bakontorora indege. Bibaza ati aha turi nihe. Mugabo hari ahantu babonye babona ngo babonye ahantu hari ikigobe gifise ijabukiro. Babonye ahantu hari ikigobe ngo gifise ijabukiro. Biyumvira ko bogenda kuhaca kugira bambuke, kugira baronke ingene bajabuka. None avuga ngo ntibyabashobokera niko kubyura icuma gihagarika ubwato. Ingafi nazo barazibohora, umuyaga usigara ubashushurira ku nkombe. Rero biyumviriye kuza kujabukira hantu bafata ahubwo ndakimenye kijya bashojesha kitwa ingafi. Bafata ingafi, bumva ko boba bashitse ahantu heza. Babona ko bashitse ahantu bashobora kwambuka bimeze neza, ariko ngo ntibyaboroheye, byarabagoye kuko bafashe ingafi barayibohora. Bumva ko bageze ahantu heza, ariko umuyaga ucubajugumbye ubajana iyo wishakiye. Umuyaga bariwo ukomeza ufata kontrole
abasoza ntibari bagishoboye gukontorora iby'ubwato. Usigara ubashushira ku nkombe. Umuyaga rero ucubashushira ku nkombe. Inena rimwe havuga ngo bashitse ku musenyi baroreshayo ubwato. Ngo bashitse ku musenyi baba ariyo berekeza ubwato bumva ngo bagiye gushika, ariko kontorore ntiyari imeze neza. Bariko barakora ibintu, bariko barategekwa n'umuyaga. Umunwa wabwo wihamba muri nyamusenyi, uherayo ahari nyuma naho hasenywa n'umukuba. Imana idutabare cyane. Urumva rero kubera umuyaga, kubera nabo bari gukontorora nabi, ntibariko baragenda neza kubera umuyaga, bwa bwato ubwo hageze ku musenyi, bwa bwato ho kugira kontorore nziza, ahari nyuma harahindukira, mbese umunwa w'ubwato ucawuza kwicumita mu musenyi. Hanyuma ngo ku gisusu cy'ubwato, inyuma ku bwato umukuba w'amazi uburakubise, ko biri kose ngira bwaciye busenyagurika. Tubandanye. Bushitse ku musenyi baroreshayo ubwato, umunwa wabwo wihamba muri nyamusenyi, uherayo ahari nyuma naho hasenywa n'umukuba. Inena kabiri havuga ngo abasirikare biyumvira rero kwica imbohe zose kugira ngo ntihagire uwoga ngo ahunge. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ubwo bwato bwamaze kwisekura mu musenyi, ikiyaga, umukuba w'amazi wamaze gukubita ubwato inyuma, ubwato bwaratabaguritse birumvikana. Imbohe, abapfungwa, abanyororo batangura mbese kugerageza koga. Mugabo abasirikare b'abasirikare 100 baca batangura gushaka kuyica imfungwa, abo banyororo babice, kuko bibaza ati aha bari mu bwato twabakontorora bikemera, twari tubashoreye tubajana i Roma gupfungirwayo. None ubu rero baraje badutoroke. Mwibaze iyo bari barabakuye, mwibaze izo ngorane zose bahuye nabo iminsi 14 bari mu ubwo bwato. Noneho ubwato buragize ingorane, noneho abasirikare ati twicize imbohe ntihagire n'umwe atoroka, tubice bagwe mu mazi. Imana idutabare cyane. Bana b'Imana ntibyaryoroshe. Inena gatatu baravuga ngo umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 yagomba gukingira Pawulo, arabatesha, mbere abwiriza abazi koga ngo bajabuke bashike hakurya. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Murumva rero bana b'Imana, umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 ararakarira abo basirikare 100, arababwira ati no, ntimwice n'umuntu n'umwe, nimubareke. Ariko nawe ngo yabigiriye kugira akingire Pawulo. Umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 yari amaze kwizera Pawulo, yari amaze kubona ko Pawulo arimwo Imana. Rero araraba ati abasirikare bagira bicize imbohe zose, none baricana Pawulo, ariko kugira nkingire Pawulo ntiyicwe, reka mbuza abasirikare gukora ikibi. Aniko kubwira abasirikare ati nimuhirahire ngo mukore ko numwe, nimubareke. Ahubwo umukuru w'umugwi w'abasirikare 100 aca babwira ati tegeka abo bantu bose hirya no hino, semerera bose boge, bagerageze bajabuke, bambuke baje ahantu hameze neza. Ubwo rero urumva ko baciye bategeka zambohe kwambuka zija ahantu humutse, zija hakurya, bave mu ruzi, bambuke baje ahantu humutse.
turabandanya abandi nabo bafata imbohe, abandi nabo bafata imbaho, abandi ibisata by'ubwato, bose babona kujabuka bakira gutyo. Murumva rero ko bamwe ngo bafashe imbaho, abandi bafata ibisata by'ubwato. Urumva rero ubwato bwarashwanyaguritse, bumaze guswanyagurika bamwe baca bafata imbaho baba arizo bagerageza kwambukirako, abandi bafata ibisata by'ubwato bwatabaguritse baba aribyo bogerako bajabukirako. Mbega nta muntu n'umwe yapfuye nk'uko Pawulo yari yabivuze. Ibyo Pawulo yari yababwiye birataha. Abari bamusuzuguye bamupinze baca barabona ko Pawulo yari mw'Imana yavuga ukuri. Pawulo yari yababwiye ati nta numwe aza gupfa, mugabo ubwato bwo buraza kuhagwa. Bana b'Imana rero bose rero ngo barambuka bakira gutyo. Nubwo aba bahuye n'imikuba bagahura n'ibigeragezo byo muri icyo kiyaga bari mu bwato, burya niko natwe mu isi bitumereye. Ngaha mu isi duhura n'imiyaga myinshi, duhura n'ibigeragezo byinshi, duhura n'ibyo twica byinshi, ariko Imana ikabidukingira. Ndiko ndavuga gutya nibuka ibyambaye ko ibyagira bimbe ku uyu munsi, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi iyi audio ndi kuyitegura, ariko uyu munsi ni kwa gatanu, mugabo izobashikira ku wundi wa gatanu mu ndwi iri imbere. Rero aho muzoyumvira hose. Rero uyu munsi niho narimvuye mu misa yo mu gatondo, nca ku isoko ntora ibintu, hanyuma mfata imodoka ndataha. Mugabo ngera ahantu, kandi kweri nari nagerageje gucekinga neza ko hameze neza. Mugabo Mana, nza kwinjiza imodoka mwibarabara ngo ngende ukuntu iyindi modoka ibiraje, kandi nagomba kwinjira nk'uko imodoka imwe ituruka izindi zituruka hariya. Ca nibona sigaye ndi hagati. Mana, ndavuga Mana, ibi bimbaye ko nibiki? Ca ndahagarara. Hari hasigaye nyimba bahagarara, ariko ubwo nyene Yezu yabikoze. Ca ndahagarara, mugabo mpagarara mu mafuti kuburyo abo ngaha bari uwo ngaha yari kungonga, kandi nawe inyuma hari imodoka yiwe, ariko sinzi uko yibwirije arahagarara. Uwaraturutse ngaha nawe nubwo yari kuza gukata, ariko nari namaze kwinjira mu ibarabara ameze nk'uwamutangiriye. Mugabo arabona ko nguye mu ikosa, nawe ni Imana yabikoze, kuko avuga Mana yanje ibi bintu bimbaye ko nibiki. Hanyuma bose barahagarara, nyuma jenca ndahagarara. Nk'iyo polisi haba nacafatwa kandi nahanwa, ariko naciye nkora ku rumenyetso rw'umusaraba, ndavuga Yezu urakoze. Bantu b'Imana, mbona ndagiye. Imana yo mwijuru yakoze cyane. Urumva rero nkaho niyo nca ngenda nsenga, ndavuga Mana, ubu koko nkano uvuga ngo ni ubuhinga bwanje, nkano uvuga ngo ni ubuhinga bwo gutwara imodoka, byaheye. Ni Imana yankingiye. Nca ngenda ndashima Imana, nturakoze Mana. Kandi icyo shima Imana, mu imodoka yanje aho icigendera ari ntazi Imana, nta zindi kabone none ubu ndacyari muri Christmas, nari nkivugiriza ndacyavuza indirimbo za Christmas, kandi noneho naho ataba muri Christmas nivugiriza indirimbo z'Imana zo mu magrupe se, canke izomba nateguye muri izo dutegura kuri kwaya. Urumva rero Imana ikirangira, kandi si ibyo gusa, Imana yamenyingira. Nukuri namashima Imana, kandi Imana ikomeze indinde, kuko mu myaka 15 yego ndumva nk'imyaka 15 canke 14
ntwaye imodoka muri iki gihugu nukuri ndashima Imana nta n'umupolisi turahura ngo afate kandi ziri imbere zanje zigafatwa ugasanga hari abaduciye bariko barapima banywe inzoga ugasanga imbere yanje harabaye amakosa abantu barapfuye ariko Mana nukuri Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro kandi umukama bahezagire mwese kwizera Imana nibyo byiza aba bantu bararokotse kubera Paulo sinkekeranya yagenda arasenga Paulo yagiye arasengera nabo bari kumwe muri ubwo bwato niyo mpamvu natwe twige gusengera abandi twige gusengera imiryango yacu twige gusengera isi yose kandi umuntu naho yoba ari umugenzi ukamubona nk'amafuti nk'amakosa uranamusengera utamubariye kandi umukama akakora igikorwa akamubohora rero turashima Imana ko Paulo Imana yamubonekeye Imana Yezu yamwiyeretse akamukura mu guhama abantu Paulo yahora yirwa arahama abantu yica abantu asubira ariko Imana ikamukoresha akaba yarasigaye akora igikorwa cy'Imana umukama Imana bahezagire cyane mukomeze mugire umwaka mushasha mwiza Imana ibubahezagiriremo mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza